Bakunzi ba Rwose TV, ikaze ni gwanyu muri ca kiganiro canyu umenyereye birakuraba. Nkuko mubimenyereye Remy Ndayikengurukiye niwe muri kumwe muri kino kiganiro. Uyu munsi nkuko mubibona sindi jenyene ndi kumwe n'umutumire. None umutumire aje kudufasha kuremesha kino kiganiro tugira tumusabe yidondora ariko yadukurikira. Mutumire ikaze ni gwawe mu kiganiro. Yego murakoze. Je nitwa Mugambwe Polycarpe. Nkaba ndi ngaha serukira ishirahamwe Adraye. Mu kinyamazuru tuvuga yuko ari Association pour une démographie responsable adaptée à l'environnement. Mu Kirundi naho tuvuga yuko ari ishirahamwe gishinze kurwanya igurana ry'abantu ribangamira ibidukikije soko ry'ubuzima. Nkaba rero mu byo nize narize ibijanye n'ibidukikije muri kaminuza y'u Burundi. Ego nkizikira yuko dushobora kuyaga neza duhuza. Ego turaza guhuza ko n'ibidukikije tubivyo tuza kuvugamo cane, ariko uyu munsi twashimye kuvugana ku bijanye n'imyuzurira mu gihugu cacu Burundi. Ariko tudatevye gamutumire mbe iyo batuvuga imyuzurire mwebwe mutahura mu iki? Ego murakoze. Iyo bavuze imyuzurira ico dutahura nuko haba haguye imvura nyinshi. Iyo mvura nyinshi rero irashobora kugwa mu kiringo cy'umwanya muto, ikaba ari nyinshi cyane irenze urugero. Mu Kirundi bakunze kuvuga ko ngo haba haguye imvura bita rusituramazu. Hanyuma irashobora no kugwa umwanya muremure. Mw'ico gihe kandi y'umwanya muremure arashobora kandi gutera imyuzurire. Iyo myuzurire rero ikunze kuvugwa iyo imvura yaje yonona ibintu, na cane cane nko mu biyaya ahantu amazi ashikira hanyuma agatega. Bikunze kandi no kuvugwa nk'igihe nk'ibiyaga canke inzuzi iyo amazi yabaye menshi, amasoko yuzuye aca atemba aja mu nzuzi, inzuzi zica zihereza ibiyaga. Arashobora guca agasebera ku nkombe irya nino, hanyuma ibintu biri kw'izo nkombe zabe z'ikiyaga canke zabe z'inzuzi bikononekara. Ego none iyo ayo mazi yuzuye hakarenga inkombe hama haca haba imyuzurire canke birafise ikiringo umwanya vyayitwara kugira ngo bavuge ko habaye imyuzurire? Keshe iyo tuvuze imyuzurira nuko bikunze kuvugwa igihe ayo mazi yasevye akonona ivyo bintu birya nino, kuko iyo yamaze kurenga urugezo rwayo rw'inkombe z'inzuzi canke z'ikiyaga, n'icyo gihe aho hantu harenze ko uva ku nkombe uja ku isi, n'icyo gihe haba habaye umwuzure, amazi aba yasevye. None waravuze ati ni bikunda kuboneka ahantu hari mu kiyaya canke iyo uruzi ruja kwisuka, ako niho haba hateze. Je dufatira ko tugenda ngaha mu gisagara cacu ca Bujumbura, aho tukunda kubona imyuzurire. Mbega yoyo iyo biterwa n'iki ngaha mu gisagara cacu? Ngaha mu gisagara ubwa mbere tubwirizwa kubanza kwibaza aho hantu haterwa imyuzurire hameze gute. Ni mu kiyaya. Mu kiyaya naho n'ahantu hadatemba, amazi yose ahashikiye araheza agatega. Iyo ashitse ari menshi hoho bica biba ingorane. Narijya ko ngaha mu gisagara mu gisagara cyangwa mu kiyaya Kimbo muri rusange hariho inzuzi zimanuka ziva ku misozi yo mu migwa, imisozi miremire twavuga iri mu runani rw'imisozi. Hanyuma hariyo haguye imvura nyinshi cyane, amazi catemba ari menshi, hanyuma kandi ku nguvu nyinshi cyane. Hanyuma rero izo nzuzi zikuzura. Iyo zuzuye rero haragera igihe uca usanga zarenze inkombe canke ikiyaga Tanganyika naco nyene urugezo rw'amazi cyari kiriko rukaduga.
turanashobora no kunayivuga igihe nk'imiringoti abubatse kino gisagara baciye nayo nyene ashobora kuziba kuko imvura iguye izanana iyo twavuga ayo mazi atemba ava kuri iyo misozi miremire zawe n'inzuzi azana n'ibintu vyinshi cane canke ibintu byose vy'imyanda biri mu makaratiye canke hehe mu handi hantu amabuye n'ibindi bintu bishobora gutuma iyo miringoti bashoboye guca iziba izivye naho rero amazi arashobora kuduga ya miringoti amazi gaca asebera mu mabarabara mwamuyibona iyo mutembere mu makaratiye amwamwe ivyo nivyo turabibangira gatako turabigaruka ko kubijanye n'ikituma iyo myuzure ija kuba ariko mwari mweje kuvuga yuko igisagara cacu kiri gikikujwe n'imisozi hanamye yo mu mirwa gigakikuzwa kandi kiyaga Tanganyika kandi tukatuzi yuko iyo imvura iguye mu misozi yaba mu mirwa canke ikiyaga Tanganyika amazi aza kukijamwo abavuye mu nzuzi zizanana mu masoko afata mu misozi canke n'ayava mu bindi bihugu byo mu karere byo muri Kongo no muri Tanzania ko ari uruzi Maragarazi rwambuka mu Komoso rugatera ruvyi Tanzania rugazana amazi hanyuma rugaheza rukaja kuyasuka mu Tanganyika ayane yavuye muri Kongo n'ayavuye muri imisozi yiwacu ihanamye akaza kwisuka mu kiyaga mbe none ko ico kiyaga nyene gikunda kuba cuzura byari bikenewe ko canke hoba hari intambamyi kuba cuzura ayo mazi kandi cyategeza kuba ari cyo cegeranya ayo mazi yose y'imvura novuga nti kuvuga ko hari intambamyi yotuma cuzura canke kitokuzura niko bisanzwe bimeze burya cyo cy'ubwaco nta muntu ashobora kubuza imvura ngo ntigwe uko ingana kose nta muntu ashobora kubuza inzuzi ngo ntizitembe uko bigenda kose hubwo tworaba tuti none ku mpamvu nyi kiza yo kiduze kiza konona yaba ibintu by'abantu n'ibintu n'ibindi binyabuzima mbere bishobora kuba biba ku nkengera zabyo niho novuga hoba ikibazo kirekire kandi gikomeye cyane nibaza yuko nimwa binkundira twozo bigaruka ko hanyuma ariko rero ko dufatira tugende ko nikibituma rero wavuze ati biba bitumwe n'imvura nyinshi ni kimwe mu bituma yego iyi myuzure iciza kuba mbega umuntu nta ruhara bifitamwe kugira ngo nayo iyo myuzure yiyongere ko imvura yoyo ni ibintu novuga biri kama ibiri iragwa nta wibuza kugwa mugabo naho hari ibikorwa bya muntu usanga biba byajemo kugira ngo bitume iyo myuzure yiyongera mu gisagara mu kiyaya cyo hasi ego hampande yo kubanza kuvuga umuntu twobanza kuvuga igituma kibonekeza igituma kibonekeza iyo myuzura iba hari igituma cya mbere n'igituma igikurikira n'igituma kandi kigikurikira n'igituma igikurikira ariko twihutiye kubona abantu twebwe mu bihe twihutiye kubona ikintu iyo cyabaye tugita gutora umuti w'icyo kintu kandi gifise igituma nkomoko yacu niko waregwa mwarimu yavuze muti hariho imvura yigwa atawibuza neza cyane iyo iragwa kandi mugabo hariho kumbura ibindi bice biza bifasha kuba iyo myuzura yoba ego nibyo nagira nshikeko mu byo tubona rero igituma iyo myuzura iba nuko imvura iba yaguye ariko ikagwa ku rugero rutamenyerewe ego iyo iguye ku rugero rutamenyerewe rero haba hari icyo cyabitumye ikibituma nacyo ni ikintu kijanye n'ihindagurika ry'ibihe urugero rutakivuze ngaha naho rutogiteba ko ikijanye n'ihindagurika ry'ibihe nabyo yiterwa n'ubushuhe bugenda buriyongera ku isi uko umwaka utashe ibyo nabyo ubushuhe nabwo bwagiye buriyongera uko umwaka utashe haraheze ibihe twovuga bitari bito kuvaho habereye
novuga ikiringo ca kabiri ngira kimwe z'abantu cyo twika mu gifaransa revolution industrielle yatumye haba ibintu vyinshi ariyo yatumye rero habaho ibintu je no kwiyunguruza ibintu by'amahinguriro ibiki birekura imyuka mu kirere n'ibindi bigatuma rero izuba iyo ryatse ku isi ubushuhe bwoshoboye gusubira hejuru rwose mbere hejuru twavuga muri univers ntuba bugisuyeho bwose ariko rero iyo myuka icigire ibyo bita gaz à effet de serre bica bibroka rero canke bituma ubwo bushuhe buguma ku isi budashobora gusubira inyuma nkuko byari bitekanije nkuko Imana twovuga ko yari yarabigenye ivyo navyo rero ubwo bushuhe nabwo buva kwitituka ry'ibidukikije rero icyo nashaka gushikako tuba ry'ibidukikije naryo gibonekeza mu mice myinshi turavuga ibintu bijanye no guca ibiti tashobora kuvuga ibintu bijanye no kurima imisozi hanamye nk'akarorero bishobora gutuma iminuze ya iyo myuzure ishobora gutemba batijamwe nko mu biyaya inzuzi zigaseba tukavuga mbere twoshobora kuvuga n'ibindi turashobora kuzobidondagura nko mu gihe mwosubira kandi kumako hanyuma ivyo byose rero bituma niki umuntu niwe soko ry'amarere ry'ibintu byose tubona ijya nino bibangaha mu Burundi wacu mbere no kwisi canke mu karere iyo rero umuntu yagiye ariyongera iryo twege twitamwe iki gihe igwirana ry'abantu kuko umuntu ntiyagwiriye ahubwo butuvuga yuko ari gwirirana ibintu bibangamiye wenyene ibidukikije twavuga ibindi binyabuzima ego mbere mwana shaka dushobora kuvuga yuko igihe umuntu atokwisubirako kugira ngo ashobore kugabanya umurindi wo kugwira ariko twita kugwirirana hazogera igihe nibyo nuko twacumbisha kumwe tutubura ego none mwebwe dufatiye ngaha muravuga ati iyo umuntu abantu baragwiriye bakubaka inzu yubatse inzu none akabamwo hari intambamye none biza gutera canke ko yaba yubatse inzu abamwo wewe canke aciye ibiti kugira ngo aronke harima hari intambamye none wumva biza gutera ego birazitera gose murakuze cyane birazitera gose kuko iyo dufatiye ngaho mu karere ka Migwa turabona abantu ko atana hamwe hateye ibiti hose abantu barahaba mbere twovuga ku bwishi najya ko ari hafi y'igisagara nuvuga iyo misozi misanzwe ntiyabwirizwa kuba umuntu ntiyabwiza kwibako oya habwiza kuba ari ahantu hanamiye igisagara hashobora kuba hambaye ibiti hatarimwa kuko ivu ryose iyo yaharimye imvura ikagwa byose rihemukira nk'igisagara bigahemukira mu nzuzi no mu biyaga numva yuko inkukura ica yiyongera ku murindi uteye ubwoba si n'ibyo gusa iyo abantu bashoboye kurima nko ku nkengera z'inzuzi abantu bakarima canke bakubaka ku nkengera z'ibiyaga canke bakubaka ku nkengera z'inzuzi ku metero zitatekanijwe n'amategeko ni hamwe novuga yuko abantu bibagiye mbere bariko barahohotera ivyo bidukikije ari byo biyaga by'inzuzi iyo rero bishoboye kuzura bigaseba hanyuma bigatwara ababo n'ivyabo mbere n'ibindi binyabuzima bikahononekarira nibo misanze bagiye kutakura izo nzu cyangwa gutakura ivyo biyaga bakozi ba Rwose TV turabandanye n'iganiro cacu no mutumire wacu aho turiko turaganira ku bijanye n'imyuzure ngaha mu gihugu cacu cane mu gisagara ca Bujumbura ari mu kiyaya c'Imbo rero gamutumire turabandanya nk'igishira hamwe ryanyu na tuve tugibagira mwebwe mwiyumvira kurishinga mwavuze ko muraba igwirana ry'abantu hamwe n'ibidukikije byose mukaba mwishiramwo
kuko n'ibidukikije nkuko duheje kwivuga abantu barabangamirwa n'imyuzure nanye n'abantu canke ibindi binyabuzima none mwebwe mwico ciyumviro co kuyumvira gushinga ishyirahamwe mwarikuye kuki? Ego twarihweje dusanga ibidukikije ni isoko ry'ubuzima, bitahari n'umuntu ntiyohaba, kuko mbere n'Imana mu kurema yahereye ku ibyo bimukikije umuntu aza kurema ubwa nyuma, bisigura ko ari byo bimutunze. Turavye ruca dusanga amareta mwarashaka muri igihugu cyacu canke n'ahandi hanze ku isi yaragize uruhara rukomeye mu bintu bijanye no gukingira ibidukikije, ariko ntaho bigeze bashika, inyishu nziza ntibigeze bayishikako. Twaciye rero twiha intumbero yo kurondera ati none ikintu gituma ibyo bidukikije biguma bisinzikara kuruta ni ikihe, ko batagiye barahengeshanya kubikingira, gutera ibiti ku misozi hanamye, imisozi idashobora kurimwa bakayambika. Twatoye rero yuko byose byatumwe n'igwirirana ry'abantu bikomoka ku muntu, kuko ntiyashoboye kwiyumvira ati mbega ko turiko turagwira, isi iraguka ko turiko turagwira, ibyo dushobora gukenera mu bidukikije nko kwita rero source naturelle byoshobora kudutunga biragwira, iyo tugwiriye byo biragabanuka ntibigwira, biragabanuka. Ni mwiyo ntumbero twavuze ruti reka dukore ikintu je n'igurana ry'abantu bangamira ibidukikije, kuko nico kibazo nyamukuru dufise ubu. Ego impande y'ivyo tubanaje n'igitumi ya myuzura iba, turetse ko imvura igwa canke umuntu akarima ibikorwa by'umuntu, turabona kandi ko n'izi nzuzi zica ngaha mu gisagara ca Bujumbura coco zozo nta ruhara zibifitamo kugira ngo habe imyuzura ngaha mu gisagara. Uravye ukuntu zimeze zica mu gisagara zimeze, kumbure no vuga imurindi zizanana canke ukuntu ziba zimeze ziva hariya mu misozi aho zitora amasoko zigaca zijabuka muri iki gisagara, nta ruhara ziheza zikagira muri iyi myuzure. Oya nitwavuga yuko arizo zifise uruhara kugira iyo myuzure ishobore kubaho, ahubwo zarahonyangiwe agateka, zarahonyangiwe agateka ku buryo kubera ari n'ibintu biba vyibereye ngaho, ni ibintu kama biri ngaho umuntu yaje asangaho, ahubwo umuntu yobwiza kugira icakora kugira izo nzuzi ntizigume zirengera ukwiyumvira kwiwe. Mbega imbere yuko tugira aho ico umuntu yokora, turabe imyuzure iheruka kuhitiye iraba mu kwa kabiri kwa muri umwaka turi mu kwa kabiri harabaye imyuzure guhera mu kwa kabiri canke no mwaka uheze guhera mu kwa kane ku mwaka uhera twarabona imyuzura aho bene igihugu mu Gatumba canke guhera za Gatumba kubandanya gushika mu Rumonge bahura n'iyo myuzura turutse kuyaga Tanganyika, aho twovuga ko Rusizi naho nyene gwavuye amazi rugasesa amazi agahona yatanganika. Mbega none abo bantu baba muri ako karere bo kwifata gute igihe babonye imyuzuri ibaye? Ubwa mbere na mbere bobwiza kumenya yuko imyuzure ihari, kuko no ngahi wacu niyo hatogwa imvura nyinshi ikagwa handi, kubera amazi niyimigwa atemba afise iyaja kandi atembagana mu byaya, kamazi atemba amanuka natemba aduga. Bamaze kumenya rero ko izo ngorane zihari, nta wundi muti atari gufata ingingo bakavuga batanu turahimuka tuje kurondera ahandi twoba izi ngorane zitabandanya ziba, kuko ikibazo kiko kirasi cy'umwaka umwe ni kimyaka novuga ishobora kurengera nfate n'ubuzima bw'abantu bikazobandanya biba ibihe byose. Ariyo mpamvu rero imbere yuko leta ibafatira ingingo, ahubwo ari bonyine ubwabo kwifatira ingingo bati none ahantu twebwe tuhatungira kwatandikira ububake kugira ngo irame igumi ihari, none tubigenze gute? Bakafata ingingo yo kuhava bagashobora kugenda kuba ahandi hantu
hameze neza harategwa n'imyuza kandi mu gihugu cyacu mwebwe bobo niyo bokwivanaho bataranabakura mbeko usanga vyokora bafise n'amazu ego abo abiri ngaho nyene kubera abo barahubatse uretse yuko hariho n'iteko ry'ibijejwe ibidukikije ritekanya ko bategeza gusigaza imetero 150 uvuye ku kiyaga mugabo kubera ko ryagwirana ry'abantu usanga canke n'abandi bantu biha babona hari ikibanza cyo kubakamo gaca kubakaho bitemeye nahubaka bitemeye bakavogera imwe ariko ravuga inkombe z'ikiyaga ego murakoze barashobora kubisaba mu shikiranganje bujejwe ibijanye n'ibisagara kuko baba bafise ukuntu baba baratunganije aho hantu igihe abantu hasanzwe hatunganye abo bantu bakaba bubatse biciye mu mategeko amategeko arashobora kuba afise icyo abivugako ego bakunzi ba Rwose TV ego turabana iriganiro aho dutera tuja ku musozo n'umutumire wacu none hakorwa iki kuri ivyo sitondagwe bijanye n'imyuzura ikunda kuba mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'ahandi si ko twovuga ngo ni mu gisagara ca Bujumbura ariko twashine cyane cyane mu gisagara kwere mu kiyaya ariko hariho n'ahandi za kuba imyuzura hakorwa iki ego murakoze cyane icyokorwa reka tuvuge nko ku bisata biboneka cyane gose tuvuge ku bisata duhere kuri leta kuko leta niyo muvyeyi w'abene igihugu mbere niyo intaho mbere byinshi kuko ni nayo mbere itunganya igatunganiriza umwene igihugu igihe amerewe nabi leta rero yo fata ingingo mbere amategeko ariko yavugurura akaja mu ngiro ku buryo abantu bose bubatse ahantu hakunze gutegwa niyo myuzurira mbere bakubaka mbere hadakwije n'amategeko ko usanga baravogereye izo nzuzi hari n'aho usanga baravogereye ikiyaga hari n'abaharima bakabakuraho bakabimura hanyuma bakamenya iyo bashobora kuja abandi nabo bashobora kuba bubatse biciye mu mategeko bakabereka ahandi bagenda kubaka kandi byose biba bisanzwe biri mu mategeko ariko cyane muravuze yuko kuvugura amategeko ko n'amategeko asanzwe ariho bari amategeko akinga ibidukikije hariho amategeko agenga amategeko y'amazi nagene baririho ringaho gusa amategeko urumva bariho ariko simumva muvuze kuvugura leta ngene yo bigenze ego mvuze kuvugura amategeko bashatse kuvuga ko boyashira mu ngiro kuko byagiye biribonekeze ko amategeko ahari mwana ashaka kuva kera mugabo hariho abagiye barayaca ku ruhande hanyuma ugasanga ntibayakurikije kuvuga hoja ngo nihimirize ari nk'ibiganiro biza birashikirizwa ku bantu benshi bamenyekanisha amateka ahari kuko nibwo bwariho no mu bwizwa shingiro hari ingingo ya 35 yabivuga ibijanye no gukingira ibidukikije canke n'ayandi mateka acakomoka kuri iyo ngingo nyene ico gitabo twisunga mu gihugu aho goba kumbure guhimiriza amahimiriza menshi abantu kugira ngo bamenyere amategeko kahari kandi habe n'ikindi kintu nogira nti boba kiritire di risk bakamenya ko impanukira inga amangenge babana nayo icyo cari cyambere cy'umucokogwa hanyuma kiri cokogwa ikindi cokogwa murabona abantu baba kwimisozi hanamiye isagara cya Bujumbura yegome bariya abantu nibo burya bateze ibibazo ngaha mu gisagara kubera nibo bagiye kubaka kwiyo misozi hanamye iyo misozi hanamye ntiyari yagenewe kubakwako ahubwo hobwirijwe gutegwa ibiti cyane hatatewe ibiti nabo nyene bakabimuraho kuko twovuga yuko ibidukikije biranduruka bikahagaruka kuko n'Imana yavyiremeye se umuntu yabiteye icyo umuntu cyose akora agikora gihinyanye mu k'Imana iba yarishiriyeho bisigura yuko abo bantu nabo nyene kugira tugushe kugwanya inkukura kugira izo nzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura arizo mbere zizana n'izo ngorane zose
nize zirajamwo amazi menshi cyane kandi ku murindi ukaze kuko nazo zitembana umurindi ukaze cyane ugasanga zabaye niniya byoheza bikagabanuka iyo politike ishoboye gufatwa nayo nyene yoba nziza uko mu gihugu hagati hariho ahantu henshi usanga hakenewe kubakwa cyane twovuga muri politique nationale de villagisation igihugu barashobora kubimura bakabatwara ahandi bakaronka aho bubaka nabo bashobora kubaka akabaye n'ikindi gisagara canke ibi vyatsi kandi canke ivyatsi ikindi nazo zo nzuzi naho bitwara uburyo bwinshi kuko imyuzura ntitera ngaho iwacu honyene i Burundi no mu bindi bihugu biraba izo nzuzi zikwiye kwagurwa ubwo zikagurwa amajepfo mu kuzimu ku buryo amazi adashobora inzuzi zishobora kuzura amazi ashobore guseba asibere ku nkombe ijya nino byaje konona ibintu by'abantu bozikorera gute none izo nzuzi zose hariho icyo twokwita gukanaliza inzuzi bakazimba zijya mu kuzimu kure hanyuma bica byumvikana yuko iyo amazi yabaye menshi niba amazi yahora yuzura ari nk'imetero 3 z'uruzi iyo zibaye 9 byumva yuko hatogera igihe n'imiburiburi zokuza cyane bakubaka impome ku ruhande rwazo ku buryo amazi atazoseba ngo aze konona ibintu birijya nino yazo kujanye n'amashirahamwe yose muri rusangi yaba ayaharanira inyungu canke yaba ayaharanira inyungu bateze amafaranga regroupement économique canke yaba aharanira inyungu z'abene igihugu association créative ico yokora nuko yomenya yuko mwibihe tugezemo ari ibihe bidasanzwe hatagikorwa na kimwe cyoshobora gukorwa yaba umugambi cyo kita projet yoshobora kurangirwa mu bene gihugu batigishijwe intambamye nyamukuru igituma nyamukuru habaho ibyo bijanye n'imyuzure hanyuma bagashobora kwikubita gashi ibintu bijanye n'igwirirana ry'abantu icyo kintu bakakimenya kikagendera muri bo bakamenya kandi yuko iryo gwirirana ry'abantu ariyo ngorane nyamukuru itumye bidukikije bitakaza byononekara mbere hakaba n'izindi nkurikizi mbi nyinshi bavuga yuko nk'aya mashirahamwe yo yaba yegereye ashaka kwegera abene gihugu ari nabo bohimiriza cyane ko abari kumwe bakorana n'abene gihugu bashaka kubashikira abo bagize ayo mashirahamwe yihaye gukingira ibidukikije canke yindi migambi ijanye n'iterambere rirama ko iterambere rirama riba rijanye n'ibidukikije atabidukikije vyubahirijwe neza canke niyo imyuzure iriko iravuga iriko iraba ko ari abari kononekara vyinshi nta terambere heza ngo ribe boheza nabo ku bwanyu bagafasha mu guhimiriza bereka abantu ibijanye n'ingaruka mbi z'iyo myuzura n'ukuntu bokwitwara mu gihe yabaye bobwiza kuvyitwararika ikintu cyose bakoze bakamenya bati tubwirizwa gushiramwo none iridukije kubera iki biguma byo bitituka biva kuki tubwira bene igihugu babimenye tubabwire n'umuti urama twoshobora gukorerako ari wo novuga wo kurwanya igwirana ry'abantu akurigwanya naho iyo biva bakabereka ukuntu bigenda kandi ndazi inyishu nyinshi ziriho ikiri naco novuga amashengero burya novuga yuko afite uruhara rukomeye cyane mu bintu bijanye n'ihinduka ry'ivyiyumviro by'abene gihugu aho kuvuga yuko kuza baravuga ijambo ry'Imana ryonyene ego nivyo ni vyiza ariko bakagira bagashiramwo n'ikintu kijanye no gukingira ibidukikije n'ingorane ziterwa n'ingorane cyangwa isoko
rituma ivyo bidukikije biguma bihonyangwa Yego. bakuboka bakabivuga ntibasohoke mu gihimbazo canke mu misa canke mu masenge canke mu mihari yose babagendamwo yaba y'uburimyi yaba yo gusenga canke yo kugira icyo kintu bakacyitwararika gusumba ku bene gihugu nabonye muri rusangi bobwiza kumenya yuko izo ngorane zihari ingorane zifatiye ziterwa n'iyo myuzure kuko hari ingwara zaduka iyo yateye hariho za kolera n'izindi nka mu cyaho abantu bariko barayivuga hari ibindi binyabuzima byononekara bitabimenyereye kuba mu mazi biba birakunyengera z'inzu canke amazi yabo agasiduka n'ibindi byinshi biterwa bikomoka kuri izo ngorane bakamenya rero ko ibyo bintu bihari hanyuma bakamenya bati tuze turabwirwa twumva uko biboneka yuko umenga hari abantu bataboneka umenga ntibumva iyo ariko ibintu biriko biravugwa bakuzi ba Rwose TV turabaranye n'ikiganiro cacu aho twari kumwe n'umutumire ariko aradufasha guca ijya nino ku bijanye n'ingorane z'imyuzurire ibera aha mu muji cyangwa mu kiyaya iki Cimbo aho twarabonye ikibituma turabona icyo biva ko nyamukuru turabona kandi inkurikizi turabona n'icokorwa none duhejeje kurabira hamwe akamo canke uruhara rw'umwe n'uwundi mu gukingira canke mu kwikingira iyo myuzura ikunda kuba iteye abantu aho iba akatari gake ngaha mu kiyaya cacu Cimbo mu gusozera tumusabe nawe agire akandi kajambo yoba yakumbure yoba yabona atashoboye gushikiriza agashikirize mu bijanye n'imyuzure kiraba muri kino gihugu cancana hamwe kigisagara caca Bujumbura hari akandi kajambo gamutumire ubona ubwita shikirije ego no heraheza mvuga yuko twese dufise uruhara mu gukingira ibidukikije ibyo soko by'ubuzima twese biraturaba nta muntu yokwikumira narijya ko ubu isi yose tuvuga yuko yabaye envirage ari nk'umuhano umwe niko twobivuga ikontororwa n'umugabo umwe ibidukikije bikingiwe muri Iburaya cyo bigakingirwa hariya muri Aziya aha mu Burundi wacu natwe atyo tiko turakora byose biguma ari bya bindi kubera nta rugezo bigikije bigerako ariyo gituma naho twokwita ku rutetwe ngo dukingire ngahi wacu dufate ahandi badakingira ibyo bidukikije zikomari zangorane sibura yuko twese bituraba umwe wese ukwangana ukwari ivyakora iyo kwiza guhaguruka kugira ngo twese duharanire ineza ya muntu ikomoka kudikije isoko ry'ubuzima bikingiwe ego ni kuri aka kamo tuje turangiza ko ibiganiro bakunzi ba Rwose TV mutumire tubakengurukire ko bamwe twitavye muri kino kiganiro ego nanje ndabakengurukiye cyane nimwasubira kunkenera ibiganiro bene ibi ashobora kunyikorako ego umuciye mwidutanga ni hanyuma zobatera kamo musore mudufashe ko guheza kuganira bariko badukurikirana kubijanye n'ibindi bijanye n'ibidukikije ko n'iryo shirahamwe ryanyu harimo n'ibindi byinshi na hari bijanye n'abantu n'ibihindagurika gihe byose nabonye ko muheza mukabikorako ego naha ubutaha tubashimire tubatumire kubandanya mukurikira ibiganiro bya Rwose TV aho utaha